twabwira tumenyeshe abarundi bose n'amakungu yuko bifatiye ku ngingo y'umushikiranganje ariyo bita ordonnance ministérielle nimero 530 akaronga kitse 340 yo kuwa kabiri yo itariki zibiri z'ukwezi kwa kane mu 2021 umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere yarafashe ingingo yo kwemerera ibikorwa by'ishyirahamwe Parsem ko bisubira gukorera ku mugaragaro usesuye. Tukaba twibukengurukiye iyo ngingo yaratunejereje cyane, ndetse novuga yuko kuba ari hagakimanyi Imana yari itubikiye kuri umunsi mukuru wa Pasika. Twarabikengurutse cyane cyane, nagira mbere mbonere hakaryo kukegurukira umushikiranganje kuri iyo ngingo yafashe n'izindi nziza ahora afata, mukengurukire tumutera n'intege nyene mu bindi bikorwa ari karakora. Turayimukengurukiye ku mugaragaro kuri iyo ngingo. Hanyuma kandi nitwonareka no gukengurukira na cyane cyane hakuru iyo biva bakigenza n'ishobora umukuru w'igihugu, kuko uwo muka mushasha niwe ariko arawuzana mu ngingo zitari nke zigize imisi ziriko zirafatwa. Nagira nawe nyine mbonera hakaryo ko kumukengurukira. Ikindi catunezereye nuko turavye imigambi mishasha igize imisi ivugwa, murabizi yo kutsimbataza intwari ibereye, kurwanya ibiturire, gutuza abakaboko muhora mu vyumva kuri igihugu ariko arabivuga, kuzamura ubutunzi bw'igihugu bifatiye kuri kirya civugo umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Nibyo bita kuzamura ubutunzi bw'igihugu, mu bisanzwe bijya nimwe bita mu Gifaransa décollage économique. Murumva imigambi ntiyirikira kugwa mu gihugu, twumva yuko ishirahamwe Parsem ribuzemwo ko baragahaze. Ngira nta numwe yuko ivyo bikorwa vy'intwari ibereye no n'ivy'ubutunzi bw'igihugu sinova ngo ryo twazobereye mwo, mugabo murazi neza yuko ari ibintu dusanzwe dukora kandi n'umurano umwete mwinshi, kandi tuzi ko n'intererano zacu zitobura ico zimarira igihugu n'abanyagihugu n'abarongozi bariko barafata izo ngingo mukuru nk'ivyiyumviro vyinshi bibatereye mbere. Nkenguruka yuko iyo migambi nayo nyine ari ikirashigwa imbere. Abarundi bari bayinyotewe, bararyotewe imigambi yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu, imigambi yo kurwanya igiturire no gutsimbataza intwari ibereye. Ivyo rero tukaba twiyemeje yuko rero ubu rero tugiye kubifashamwo n'inguvu nyinshi n'umwete mwinshi no gushaka kwinshi, kuko tubona neza yuko na leta ihari iriko yifuza yuko gukorana n'amashirahamwe atandukanye ariyo ntego yayo, dufatiye no ku nama iheruka guhuza amashirahamwe n'umushikiranganje mu hariya ibugarama. Mbanda mpereza ko rero mu gusaba ko n'abandi bantu baba barafatiwe ingingo kumbure zidaciye amategeko canke zoba zari z'akarenganyo canke ashobora kuba n'abari bakoze amakosa bagafatirwa nk'ingingo zirenze, canke n'aba barakoze amakosa ntawe bose habone kumuka mushasha hafatwe ingingo z'uko tworaba imbere igihugu cacu bwo kiraja kirya civugo cyo kuvuga ngo twese hamwe turashoboye. Nibaza ko atawe bakwiye gusiga inyuma. Twari dukwiye kugira igihe mu Burundi tuvuga tuti ntihagire n'umwe asigara inyuma, uwo wese ayoba bakaraba strategie yose kugira iyo cohesion y'abarundi yosubira kuduha ingufu zishasha kugira tuzamura igihugu cacu. Shira Parsem tijya rifise umugambi kuri duhanze twatanga ati ugiye kubadaga canke mu bisanzwe iyo umuntu ari kagira ngo canke umugambi haro ico bitwa context biri mu gihugu.
bisanzwe ukuri kubiduhanze twari twabuzanya kugira muri ya misi amatora ari yimirije kugira ibintu bishobora kuba bihanze igihugu, les défis bihanze igihugu zije imbere bazimenye tuzibone. Ingorane nyamukuru zihanze igihugu zigaragare ziboneke, noneho bagiye bariko bariyamamaza bazi bavuga inyishu bazozigirira, kandi tukatwicubwe twashaka gusaba inyishu zumvikana ati nzokora iki wemera kubyo tuzoza turaba tuti nyimba watsinze nyimba natazo watsinze uri muri amashinga amatika turabe byo byukuri yuko mu ngendo abo banyepolitike bashasha baba batsinze canke bafata ya migambi bavuze nazijya nyishu babemeye kuzoshira mu ngiro bazishire mu ngiro. Twashaka kugira dufashe yuko politike ingene ikuba mu Burundi bitagura kuza birahinduka, ntiyabe yama kampanye yo kuza gusa umengo no kuja kuvina abitoza bumve ko bategeza kugira kutanyisha kubazo bihanze igihugu. Ico gihe rero ibyo bibazo twari ko dushaka tuvyerekane n'ingene vyibonekeza mu gihugu, tubahamagare babifatire rero babihagurukire, hama tuzobandanya ahubwo ubandanye unarushiriza rwose. Icambere ko tubona neza yuko muri bya bindi bihanze igihugu twari twabona harimo ibijanye cyane n'igiturire n'ubukene. Kumbure n'igiturire twari dufise ku mutego turashaka kubisigura, n'ivy'ubukene twari dufise ingene twerekana ubwo bukene ingene bushobora kuba bw'ibiko buyongera mu gihugu. Ubu rero tuvuga tuti n'amatavu y'amavuta, turumva yuko muri ya migambi twavuga yuko ari hanze bambe ivyangora zari zihanze igihugu twatamwe kubona yuko arizo zishyazwe imbere, niko gukenguka n'icyo navuze. Ubu rero ahubwo rero si no kuvuga ati nukwerekana ukuri kubiduhanze, ahubwo no kwerekana inyishu kubu ko twabonye ko leta ivuga uti igiturire bakaboko nyabuna ntaho tuzoshika tudahagurukiye iterambere n'izi ngwane zose turi mu nshaka kuzivamo. Nivyo nabyo nibyo twari ko. Ubu rero hasigaye igikorwa cyo guterera inyishu, mbebwira tubishikire inyishu twoteranize sugwa goti ingwane gusa tuzivuge mugabo nukwerekana n'inyishu. Izo nyishu rero zoguma tuzoterera cyane kandi turazifise nyinshi. Hanyuma sinzo abajije ati none hari ingaruka byari byaragize, ingaruka zari zarabigize nyene kuko ishiramwe riko rirakora rishikira abantu, yigisha abantu, rirakusohora ibingabo ukora nk'umuhinga. Abantu bose ari nk'abahinga, umuhinga wese arakora ashobora gukora ibingabo. Uri umuhinga nturi kurakora uri kurakorera mu kunyungu z'abarundi benshi no gushikira abanyagihugu iyo bari n'ibintu byari bigoye cyane rwose, byaragize ingaruka cyane. Ariko nyene turabikengurukira Imana kubona byaradufashije, turaguma duhagaze gushika ishirahamwe risubire ryuguruke. Ngo makengo parseme ngo yo bari parseme ngo yobije ngo bihinze nibaza parseme murazi nabivuze. Parseme murazi bihagaze ko ni ibintu y'intwari bereye sivyo, no kugira gute no hari ibitotsi byo murabituzi ko navuze nti tunezeje no kubona ahubwo ivyo vyimviro vyagarutse ari byo biri ko biravugwa mu gihugu. Burya mu misi yahera kumbere haravuzwe ibindi bigatuma bamwe badashobora no gutahura ivyimviro bimwe umuntu abashikije. Mugabo urabona ubunyi muri leta nkozi leta hariho ururimi rwarahindutse rushasha, hari umuntu atabibona rero ubwo rurimi natwe niko twatuti vyavyimvira ahubwo rero harageza aho biza nyene nk'imvura biba vyinshi kurya nyene baza ko atakira kimwe gishobora guhinduka na gitoya. Hanyuma hari noneho naho nari nk'umuhinga yigenga, ari n'ibyo bambajije mu bimwe bikubije ngenda bibona, sinibaza ko naho tutariko turakora kuri imibare warahindutse ngira ngo bize vyumviro ni kurya nyene.
hanyuma ati ingingo z'umushikiranganje bo sindashika kuri telefonze kuraba ingingo z'umushikiranganje ngenze mwagusa ikintu gishasha kiriko kiragira nizi nguvu z'umushikiranganje zo kubona ati ingingo zifashwe ziriko ziragerageza kubahiriza kugira zije mu ngiro kandi zikurikizwe na bose. Ikintu umuntu adepora nuko usanga ijya desordre y'amakioske yari mu bisanzwe sinziza mugano usanga abari babikoze harimo complicité ya administration nyine hama baza kubihinduka ugasanga nabo ntazo bari barabemeye. Ikibazo kira ya naco gituma migeze kumva mwumwijamba harabigeze gutisha marasaba ikigo aravuga ati turasaba ikigo ku bwa leta kuri ibintu leta aho yasamaye nyene vuga ati yarasamaye abantu baragira iki mugabo nta kundi tububije kugaruka. Kijya kintu je carampimbaye cyane kumva ati turasabye imbabazi rekuzira ati je ndasabye imbabazi ibintu vyagenda byiyubaka abandi basana nta message nziza ni. Hanyuma sinzo bagije ikintu c'umwimbo mu gihugu ibyo mu gihugu rero jewe wanje urazi mu bihugu mu kene bimeze masira hamwe iwacu ntakaseme mu isanga uwo mwimbo mu twamenye statistique y'uwo mwimbo ugacukugira comparaison ugarabana statistique y'abarundi bakeneye ibintu bingana gute bafungura ku munsi cyane mu mwaka. Rero tuvuga tuti bavuze ati abarundi bakenera combien de tonnes de céréales annuelles muri consommation hambwa curaba umwimbu wabonetse niho ushobora kumenya ati warenze canke ni muke canke uzomara imisi ukuntu kandi turetse ico naco ikindi gica kiza kuzana kumwimbu wawe muri uzakubiraba ku bici kugira aketi ibiciro habe yuko vyagabanutse biri abordable. Ikindi naco umwimbo namaze kuba mwinshi nusasagare rero abo bantu bashobore kugaburira nk'abana mu maprimaire ibintu byantuze bya cantine scolaire ibambaye intira bageneza bafungure abana kuzurabona bajya bana basubire gutamashuri kubera ntibari umwimbo w'ibigori nibagira amasururu yubuye aje kumantuza kugaburira abana muri primaire bafungure twabonsa ari mwinshi n'abana babaciboboza bagenda bagabura ku mashuri bijya babita cantine scolaire turababo turindiriye pamwe ngo turindiriye ndi hano mwimbo wabaye muri iyo ni yindi indicateur